Aho gashimwe mu bisanzwe gahiganirwa abamenyeshamakuru bo kw'isi mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu biba biri mu njyane hari impande zibiri zitumvikana mu bya politike canke imigwi igwana kuko nko mu mwaka uheze kari katahanye umupfasoni ava mu gihugu ca Afghanistan. No kuvuga rero jewe umwaka nagize amahirwe yo kugatahukana mutigasigura iki kubwanje mvuga nti bwa bundi umuntu naho Uburundi bahavugana igihugu kiri kure cyane gisa nuko ku mubumbe w'isi yaje kwikata y'isi kitaboneka nta kintu umuntu yokora yinyegeje ngo ntikizoja habona cyaba ciza cyaba na kibi. Hanyuma nkagira nti kubwanje n'abagenzanje bamenyesha makuru agashimwe kanyeretse ko biracashoboka ko naho abamenyesha makuru mu mwaka 2015 habaye ingorane nini cyane no itakaga aho ibinyamakuru vyigenga vyaturiwe gushika batawuzi wabituriye hanyuma hakageraho abantu bamwe usanga bafata umenyesha makuru ko yegamiye ubutegetsi abandi bagafata kumenyesha makuru yegamiye batavuga rumwe n'ubutegetsi nkagira ntagashimwe kubwanje kanyeretse ko bigishoboka ko abamenyesha makuru dukora tutitirirwa umugwi wa politike uwo kandi tukubahiza akaranga mutima n'amabwirizwa dutegerezwa kwisunga ategeka uko umwuga kumenyesha makuru utegerezwa gufatwa bimwe bita ethique et déontologie mu rurimi rw'igifaransa. Abamenyesha makuru bagenzanje nababwira ko batocika intege n'umwuga ugoye nivyo hari igihe umwe wese atabashaka kw'ivyo vyovugwa mugabo tukagira inguvu na twebwe nk'abamenyesha makuru turabantu turafite ivyo dukunda n'ivyo twanka mugabo tukabirengera tukagerageza guha ijambo bose naho hoba hari uvuga ivyo amatwi yacu adashaka kumva kuko n'ivyo umwuga duhamagarira nta kindi numva uko umwuga urabidutegeka urabitubwiriza hanyuma kugira ngo uwo mwuga wawugiyemwo uwubahirize nabo uheshe cyubahiro ndumva ari ngombwa ko twoheza tukaja muri iyo ntumbero.